leta ya Tanzania ifashe ingingo bene izo zo gutoteza impunzi nta kindi rero uravye kiba kinyegeje inyuma atari kugerageza gutahukana impunzi z'abarundi ku nguvu, kuko abategetsi ba Tanzania barazi neza ko ayo makinga ayo mamoto barayabujije canke kubuza gusohoka bisanzwe biri mu bifasha impunzi. Ibyo byose rero no kugira ngo bagerageza barabe ko impunzi z'abarundi zishobora kutazikomoka. Ariko rero uravye iyo migenderanire iri hagati ya leta y'Uburundi na leta ya Tanzania ntiyari kwiye kuba intandaro yuko impunzi zitahukanwa ku nguvu, cyane cyane ko hariho amasezerano atandukanye ya Tanzania yarateye ku mukono. Muri amasezerano nayo akaba harimo ingingo zimwe zisanzwe zuza inyifato ya Tanzania. Novuga nk'ingingo ya 24 iri mu masezerano y'i Geneve, novuga nk'ingingo ya 26 ivuga ku bijanye n'uburenganzira bwo gusohoka, uburenganzira bwo gutembera, novuga nk'ingingo ya 33 ivuga neza ko kizira kikaziririzwa gukora ikintu na kimwe cotuma gishobora gutuma zitahukanwa ku nguvu, n'izindi ngingo nyinshi zisanzwe zivuga kujanye n'uburenganzira bw'impunzi ziba zarahungiye mu gihugu casinye amasezerano. Rero kubw'ivyo twebwe muri CBDH ubwa mbere na mbere turasaba ko leta ya Tanzania yokubahiriza amasezerano nyene ubwayo yasinye, ubwayo yateye umukono. Iki naco tugasaba HCR kubandanya ivugira impunzi, kuba ambasaderi w'impunzi, kereka leta ya Tanzania ko ivyo iriko irakora binyuranye n'amategeko nyene ubwayo yisinyiye. Turasaba kandi n'amakungu kubandanya ashinga ijisho leta ya Tanzania kuko ivyo iriko irakorera impunzi biribonekeza neza ko ari ugushaka kuzitahukana ku nguvu, kuko kubuza impunzi gusohoka n'ukuzibuza kugira ico zikoze ahanini ibiba biri inyuma ko ari ugushaka ko zigira ingorane hanyuma zigafatanya no gutaha, kuko ugusohoka canke gusaba uruhusha ubwavyo bya bintu bisanzwe, ariko nuko tuzi neza ko izo mpusha zidatangwa. Kandi mu masezerano twumvise neza ko impunzi zifite uburenganzira gutembera aho ishaka mu gihugu.